Akaranga k'Uburundi ngo kotezwa imbere, Uburundi bukava ku ntambwe imwe bukaja ku yindi. Akaranga k'Uburundi kakagira akamaro haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko Ezekiel Nibigira kuri uyu wa kane igenekerezo ya 6 ukwezi k'umunani 2020 mu nama n'abarongoye ibisata bitandukanye mu mugwi ndangakaranga n'inkino. Ikintu rero twakwifuza yuko dukorana muri kino gihe ni kubasaba mwebwe musanzwe gukora ivyo bikorwa byose, ivyo twavuze n'ivyo tutavuze, yuko tuva ku ntambwe iyi tuja ku yindi ntambwe. Mubwiye mugakurikira hirya no hino mw'isi ibijanye imico, akaranga, ubugeregere n'ibintu bihambaye mu gukwiragiza ico nokwita imigenderanire canke diplomasi hagati y'ibihugu. Ubu rero icifuzo dufise tukaba twagomba yuko tuva mu co nokwita consommation locale, kuririmba turirimbira gusa abarundi, gutamba dutambira abarundi, kugira utugeregere tubigirira abarundi gusa. Mugabo twumve ko ivyo turiko turakora byose n'abanyamareresi, ivyo tubikora kugira ngo abarundi bacu babikurikirane baryoherwe bamererwe neza, batahure imico n'akaranga by'Uburundi, ariko kandi n'abanyamahanga nabo dushobore kubafasha tubaryohere. Abanyamahanga dushobore kubafasha nabo batahure yuko dufise imico n'imigenzo myiza. Burya abanyamahanga barashobora kumenya ivyo turimo biciye mu ndirimbo, ivyo murabizi. Kandi abanyamahanga bakamenya yuko dushoboye kubera indirimbo twaririmba, kubera intanga twatanze, kubera ibintu twashoboye gukora vy'ubuhinga, bakavuga bati aba barundi barageze ku rundi rwego. Aho hantu rero n'abanyamahanga bahagarariye mwese muri hano, ndabasabe yuko tuva kuri urwo rwego rw'ivyo dukora bigarukira hano mu gihugu cacu gusa, ariko tugere ku rundi rwego aho dutangura kandi dukora kugira ngo dushike ku nshingano y'uko ivyo dukoze bijabuka imbibe, bijabuka imbibe. Bamwe mu bagiye bafata amajambo berekanye ivyo bamaze kurangura, bagira ko bavuga intambamyi bagira mu bikorwa vyabo vya misi yose, bagasaba umushikiranganji gutorera inyishu y'ivyo bibazo. Kubera iki Uburundi bamwe bashaka kugira kutire yacu, ariko mu mateka y'Akagari byo hanze nabyo turarushe ndasaba ko bidufashe. Amateka y'Uburundi arigeguze areke kumayita byo hanze, ko nta kuturusha karanga k'abarundi abana bacu ko twega ko muri Tanzania, Uganda, Rwanda kandi muri ibyo bihugu nta telefone yabo nini yerekana byo mu Burundi. Ngashima rero ko leta yafashije ikabishira mu kwezi kwa gatanu, ikasaba ko hoba katwenda kusubiza muri byo hanze. Kuva mu 2017 byenda kugana naho dukina urwo rukino nta hantu dufise dukinira kuje ibyangombwa, nta kibuga na kimwe kiriho covuga mu Burundi kikiri ko kuroba karate ikwije amanoma ngo kuba bafite ya basket cyangwa ya football. Amasaba ubushikiranganji baraduha ikibuga twoshobora kubakamo, hamaje ndakubita ifusi ndashobora kuja mu Buyapani kugira formation mugabo ico narondera financement ya dojo kuko karate yavuye mu Buyapani. Ivyo barabinyemerera bari ama platform, muri platform badusaba yuko duca turonka attribution parcelle. Minisitiri w'ico gihe Imana arama attribution duca tutakubira twitanga kubaka
mu 2018 hageze ko twubaka haraho ikibazo cyerekeye stade ya football bari baduhaye ngaha hepfo baravuga bati ntimushobora kubaka wazo wa extension stade tuzobarondera ahandi kuva icyo gihe turabona umushikiranganji yodushyigikira mu gisata cy'inkino hanyuma ambasaderi araza ngaha umurongozi w'inkino niho yari ari mu ijambo minisiteri yavuze yuko ikibuga gihari ariko ntitugiye tukironka by'ukuri kubera bari baduhaye ngaha abatwara football bakavuga ati ntushobora kubaka turagira ibibazo niho habaye inama ambasaderi yaje ngaha atuma ko na minisitiri wa guverinance nacyo barampamagara ngo dushikirize icyo kibazo baca batubwira bati minisitiri Dominique nabahereza itongo bararikura hageze kubaka yari ikibazo kubera atampapuro dufise ubu rero finance biraza hageze nk'isuri bakatugena mubage nandicyo ntabwo mutarabona impapuro officiel ikibazo nagomba kubashikiriza ngo twatangiye kubaka ubwo no munsi bavuga ko tutari mu mategeko kubera baratuhekuye ubwabo hamwe tugira audit bakadusaba impapuro z'ibyo tongo twasanga tutameze neza. Kuri ivyo bibazo umushikiranganje Ezekiel Nibigira arahumuriza akavuga ko bagiye kubitorera inyishu nayo bizomunanira azoca bishikiriza abamukurira. Umushikiranganje yagiye kandi akangurira bari mu migwi ndangakaranga n'ibisata vy'inkino gukunda akaranga ku Burundi. Rero twagombye kubakangurira kugira ngo bashobore gukunda ubwa mbere igihugu cabo, bamaze gukunda igihugu cabo bakunda ivyabo, bakunda ivyo bakora, indirimbo zabo bazikunde, utugenegene twabo badukunde. Ivyo bizotuma igihugu gishobora gutera imbere. Ibijanye n'inkino navyo twasezeranye yuko tugiye kuraba uko dutera intambwe kugira ngo ubwo rwego rw'inkino dushobore kurushikana aho uyu munsi tutari. Bamuvuduka twahora dufise mu myaka yahera n'abandi bateye iteka igihugu ba Francine dufise uyu munsi dushobore kubandanya turiko turabategura ejo tuzobe dufise benshi cyane baruta ngaho. Umushikiranganje akaba yamenyesheje ko hagiye kuba ibiteramo bibiri, icambere kigizwe n'ibicurarangisho ndangakaranga ku Burundi, ikindi kizoba kigizwe n'ibicurarangisho mvamakungu.